guhembesha ibica ku mbuga nkoranyambaga ariyo monetization ntiharagera gushika mu Burundi ariko bigeze ku bice 60%. Ivyo vyashikijwe n'umushikiranganje ajeje kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru Bibaye kuri wa 12 Ruhuhuma 2026. Ni nyuma yaho itariki 9 Ruhuhuma uyu mwaka turimwo uwo mushikiranganje nyene abicishije ku rubuga rwe rwa X yari yashimiye ikigo Ober kijeje gutorokanya amakori n'amatagisi ku gikorwa kitoroshe bakoranye kubijanye n'ivyo guhembesha kuvyaciye ku mbuga nkoranyambaga mu Burundi. Yabajije uwo mushikiranganje Bugaga ico gikorwa aho kigeze, yishuye ko hakiriho ibiriko birakorwa ariko bigeze ku ntambwe ishimishije. Yagize ati novuga ko ibikorwa bigeze nko ku bice 60%. Ariko ibisigaye n'ibintu byoshobora gukorerwa rimwe. Hari ibyo turindiriye turiko turakora n'abafatanya bikorwa bacu. Iyo etape niyahera tuzoheza dutume ko abamenyesha makuru tubitangaza. Muri ubwo bushikiranganje bamenyesheje kandi ko ibijanye n'ubuhinga bisa n'ivyaheze, hasigaye ko Uburundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu byemere guhembesha ibica ku mbuga nkoranyambaga. Nayo mu ntumbero yo korohereza abanyamitahe bipfuza gukora muri ico gisata ngo leta y'u Burundi izokura ko ikori ringana n'ibice 10% mafaranga azokwinjira biciye ku mbuga nkoranyambaga. Iyo monetization izoza mu Burundi mu gihe abakora ku mbuga nkoranyambaga bakorera mu Burundi bari bamaze kubisaba katari gake. Mwomenya ko kuva itariki 16 gushika itariki 21 Ruhuhuma uyu mwaka turimwo Uburundi buzokwakira ihuriro mpuzamakungu y'ibihugu vya Afrika yo hagati kubijanye n'intwaro ibereye kuri internet. Iryo huriro rizohuza abakora mu bisata vya leta n'abigenga, ugwaruka, abakenyezi, ibimenyesha makuru n'amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike kugira bahanahane ivyumviro kubijanye n'iterambere mu gisata c'ubuhinga bwa none. Abakobwa jewe rero ndagakunda cyane mugare ico dupfa ntikaramukanya mugabo rero je ndagakunda cyane vraiment nyambare kabine mugico dupfa vraiment ntikaramukanya vraiment. Sawa reka tubirindira mwavyumvise tangurire mukorere ku social media mwa Barundi mwe Facebook ugura ama page ama TikTok ama YouTube mutangure musale muze murajya namwibwe kubera iki Kenya kubera iki za Nigeria kubera iki zande tangure mwiga ukuntu bakireye ama page mukreye mushusha imbuga muzana ama challenge murayikinga n'iyi video hari ibintu mutaze nka twe dufise ama page yakuze ufise page nawe ntoyo ukaca ushira ko commentaire bage banyonye banje bose basha bakubona basha bagufollowinga muga wigumye ko uranse kuja habona uranse kurayikinga uranse gukora na commentaire fumuru akaye muji bakubone ninda zo gufollowinga erega ntibakuzi ninda azoguhana like ninda azokumenya ija habona rero mutangure muje ku kazi mvuga ndirenganira Mr Julius 257